imfashanyo. Mu myaka irenga 50 amafaranga arenga miliyaridi 1,200 y'amadolari y'abanyamerika yararungitswe nk'imfashanyo muri Afrika. Ariko hano hari kibazo gitangaje. Imbere y'uko izi programme zo gufasha Afrika zitangura, ibice 11% by'abanyafrika nibo babarizwa mu bukene. Ariko mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 990 inyuma y'imyaka 30 Afrika ironswa zino mfashanyo, ibiharuro by'abakene muri Afrika byaraduze biva ku bice 11% bigera ku bice 66%. Uno munsi mu mwaka w'ibihumbi 2026 ibice birenga 40% by'abanyafrika babarizwa mu bukene buzura inzara, ico bita extreme pauvreté. Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 950 umunyagihugu wo mu bihugu by'Uburaya yabaye yarabayeho neza inshuro zitanu kurusha umunyafrika bayabaye. Uno munsi itandukaniro ry'ubushobozi bw'ubuzima hagati y'aba bantu babiri ryaraduze riva kuri 5 risimbira kuri 13. Ibiharuro canke statistique nubwo benshi batavyizera, ariko birateye ubwoba kuri umugabane wa Afrika. Imiliyoni zirenga amajana 6 y'abanyafrika no kuvuga hafi ca kabiri c'ababa kuri uyu mugabane ntibashobora kuronka umuyaga nkuba. Ibice bigera ku 80% by'abanyafrika baracatekesha inkwi canke amakara. Mu bijanye n'indero ho n'akamaramaza, mu mwaka w'ibihumbi 2022 haharuwe miliyoni 6 z'abakobwa babayabaga bahevye amashure kubera inda z'indaro, n'ayabana bagera ku miliyoni 100 bakaba bari mu mabarabara kandi bategerezwa kubarizwa mu ishuri. Ibice 48% by'abanyafrika nibo bonyene bashobora kuronsa ubuvuzi vyoroshe, n'ayabandi barenga ibice 50%. Kiracari kibazo gikomeye mu bihugu byinshi by'uyu mugabane, na cyane munsi ya Sahara. Muri iki gisata nyene cy'ubuganga, nubwo hashizwemo imfashanyo nyinshi zo kugwanya malaria, iyi ngwara iracari ya mbere mu zihitana abanyafrika benshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 haharuwe ibice 21% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bahitanywe n'iyi ngwara ya malaria. None ni kubera iki inyuma y'imyaka myinshi Afrika yose ifashanye mu bisata bitandukanye ibibazo byo kugabanuka vyakomeje kwiyongera? Ese iyi mfashanyo y'amahanga yo bidakemura ikibazo ahubwo akaba ari igitera? Mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 960 cari igihe gikomeye ku mugabane wa Afrika. Ibihugu byinshi byatanguye kwikukira, vyirukana abakoroni bari bamaze imyaka myinshi bakandamiza abanyafrika. Bano bakoroni bamaze kugenda, umugabane wa Afrika hari hageze kuhema gashikana, ariko ikibazo abanyafrika babarizwa mu bukene budasanzwe. Ico gihe ibihugu by'Uburaya na Amerika byatanze iciyumviro, Afrika yo bikenye kubera idafise amafaranga, rero reka tuyaha amafaranga menshi maze biyorohere kuva mu bukene. Kino ciyumviro cyasa naho kirashe kubera ko no mu bihugu bya Buraya byari byashobotse. Ibi kugira tubitahure, reka ngusubize mu bihugu bya Buraya inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Iki gihe ibi bihugu byari mu kaga kadasanzwe, ubukene, ingwara z'urutavanako. Europe y'ico gihe yari umwanda, gushika naho bihangayikisha Amerika, maze itangura kubona ko Europe ishobora gukolonizwa na leta zunze ubumwe z'abasoviet. Ni naho rero mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 947 Washington yatanguze umugambi wiswe Plan Marshall. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 952 leta zunze ubumwe za Amerika zatanze ifashanyo ku bihugu bya Buraya ingana n'imiliyaridi 13 z'amadolari y'abanyamerika. Uyu mugambi warakunze kubera ko PIB y'umunyaburaya yabaye yaraduze ku bice bigira ku 35%. Ariko none ni kubera iki mu bihugu bya Buraya byashobotse ariko muri Afrika birananirana? Inyuma ya colonisation Afrika yari ikenye n'ivyo, nta mabarabara, nta mashure, nta mavuriro. Ariko ku rundi ruhande Afrika yari itunze kubera ko yari ifite petrol, diamant, inzahabu n'ubundi butunzi buhambaye bwashobora guteza imbere Afrika. Ariko ubu butunzi bwaribagiwe, ahubwo Europe na Amerika banyanyagiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari mu banyafrika bibaza ko bizobafasha gutera imbere. Muri iyo myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 960 Afrika iri munsi ya Sahara yaronswa ku mwaka
amafaranga agera ku miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika. Vyageze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 iki gitigiri c'amafaranga cariyongereye kiraduga kigera ku miliyaridi 20 z'amadolari y'abanyamerika yasabagizwa muri Afrika buri mwaka. Abahinga mu by'ubutunzi baricaye barabura igitero ku gusubira inyuma kwa Afrika, ndetse benshi babona ko ikibazo atari amafaranga abuze ahubwo ari inzego mbi muri ibi bihugu vya Afrika. Ibiturire biri ku rwego rwo hejuru, ubutungane bwamugaye n'ibindi vy'ubube gito bibera mu butegetsi bw'ibi bihugu vya Afrika vyatumye uyu mugabane ukomeza kuzingama nubwo bari kuraronswa ibifaranga vyinshi. Igihe hatanguzwa plan Marshall ku bihugu vya Buraya, ibi bihugu vyari bifise inzego zitunganijwe neza kandi zikomeye cyane. Bari bafise ubutungane bukora neza, inzego za leta zakorera mu muco, n'ibiturire biri ku rwego rwo hasi cyane. Nubwo bari bavuye mu ntambara, izi nzego za leta ntizigeze zihinduka ngo zijegajege, ahubwo zagumye zikomeye. Ariko mu bihugu byinshi vya Afrika, inzego kenshi zashigwaho zigamije gusahura no kununuza inguvu z'umunyagihugu muto muto. Inkurikizi zabaye zitubona no munsi, akagwi gato gafise ubutunzi budaharurika, igice kinini c'abanyagihugu nabo bakaba mu bukene buvuza urushwa. Mu bihugu bipanze neza, igihugu kigendera ku makori y'abanyagihugu, hanyuma kino gihugu naco kigakoresha amakori mu kubaka amabarabara, amashure, amavuriro n'ibindi bikorwa remezo bigaruka ku munyagihugu. Ariko mu bihugu vya Afrika vyagiye bibeshwaho n'imfashanyo zivuye hanze, vyaribonekeje ko aya mafaranga adakora ivyo yagenewe gukora, ahubwo yashikira mu mifuko y'abategetsi, maze bakigurira amazazimvye, amamodoka y'ibitangaza, bagatembera kenshi mu bihugu vya Buraya na Amerika, maze bakirarira mu mahoteli y'inyenyeri 5 n'ibindi vyinshi vy'amarigise vyakomeza gusahura ibihugu vyabo. Ikindi kandi kibonekeje nuko imfashanyo zagize uruhara mu kuzingama kw'amahinguriro muri Afrika. Reka dufata akarorero ku mpuzu twita second hand canke zimwe mwitango nizo mwibaro. Izi mpuzu ziba zarambawe maze bakazegeranya bakazirungika muri Afrika nk'imfashanyo. Ibi vyatumye amahinguriro akora impuzu mu bice byinshi vya Afrika yugara, maze abakozi benshi bakora muri ayo mahinguriro baba bashomeri. Ubushakashatsi bwerekanye ko muri Ghana ibice birenga 80% by'amahinguriro akora impuzu yugaye imiryango hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 n'umwaka w'ibihumbi 2010. No mu Burundi ibi byaragize ingaruka aho uruganda rwa Kotebo rwakora impuzu nziza cyane gugaye. Ibi byaranishe mu mutwe abanyafrika benshi bemera ko bambaye neza ariko bambaye izi mpuzu zaheze barungikiwe nk'imfashanyo. Kugeza n'ubu hari benshi baciyumvira ko Afrika ikeneye amafaranga kugira ive mu bukene, ariko nubwo amafaranga y'isi yose yorungikwa muri Afrika, hakiriho inzego zamunzwe n'ibiturire, ubusuma buba ku mugaragaro, ubutungane ntibukore, Afrika izokomeza gusubira inyuma kugeza igihe izoronkera inzego zikora ku nyungu z'abanyagihugu.